iki gitabo cy'intambara zuhoraho kiracari kirimo tugisoma. Abantu benshi barasoma Bibiliya, barayigura bakayisomerwa, ariko yanditswe na bande? Yanditswe gute? Yegeranijwe gute? Irasobanurwa gute? Aba rero nk'abari ngaha nk'abarimu, nizo nzira twategerezwa gucamwo abantu bagatahura. Bibiliya yatanguye kwandikwa ku ngorogoto, inyandiko zikiri ku ngorogoto, ivaho zijya ku rusato. Aba bantu rero bataramenya ingene byavuye ku rusato bikaja ku nkaratasi. Mbega ibyo bakoporoye ukuri cyangwa bakoporoye ikinyoma? Aba rero niba ari abarimu babyiza bavuga ngo n'abasomyi ba Bibiliya, twe turi ngaha twiyemeye, twe turi abarimu. Byamenye bahisa ngo turiyemera, ntitwiyemera? Turiyemera. Twavuze tuti mufata inzira yo ku nkorogoto, turi tayari. Mufata iyo ku rusato, twe turahari. Mufata ku kwandikwa, turi tayari. Mufata mu nsobanuro yagira herekeranwa, turahari. Ariko reka kuza gutamba. Mbega isezerano risha, turemera abayisaba ko Yesu yahawe injili. Igitabo cyitwa Injili. Muri Bibiliya hariyo injili cyane ntayiriyo. Mambo Bibiliya ifunzayo. Ibindi bitabo bya Kristo no musi bihari. Mambo Bibiliya ifunzayo, igitabo cy'injili kibaho. Hari mambo tuvuga ibintu n'itusara. Hari impamvu tuvuga ibintu kandi tukavuga ibintu tuzi. Nayo mpamvu duhagarara ku rubuga tukavuga ibintu isizi n'abasomyi bazi. Inasema naam, injili maana yake ati injili bisigura ni habari njema, inkuru nziza. Ni habari njema. Naam. Ni habari njema. Naam. Hakuna kitabu kinachoitwa injili. Naam. Kwa neno hilo. Naam. Kinachoitwa injili katika Agano Jipya. Nta gitabo cyitwa injili kibaho mu isezerano rishaje. Ndasubiye mu musoro. Ijambo injili ryataye kuvugwa mu mwaka w'150 Yesu yavuye ngaha ku isi. Ukabuzi ko wasone Bibiliya wiyemera, haguruka ngaho umenyutse vuga ati sivyo byatanguye aho. Turavuga tuti ikibazo si Matayo kwandikwa, tuhivyemezo yuko Matayo ari we yanditse, tuhivyemezo ko Matayo ivyo yanditse ari byo zanivyemezo. Mariko ntiyabonye Yesu, mwe kugira muvuge ko aya majambo ari ya Yesu, wayibikuye zanivyemezo. Luka ntiyabonye Yesu, kuvuga ati Luka ivyo yanditse n'ibya Yesu, tuhivyemezo. Wabikuye hehe ko Luka ivyo yanditse ari bya Yesu? Wabikuye he? Ico kibazo twatanze ibitabo bitazobandi, turavuga tuti muyita Bibiliya yera. Turabaza tuti iri jambo Bibiliya nimba rikomoka ku Mana, tuhivyemezo ahantu Imana ivuga ko Bibiliya ari jambo rikomoka kuri yo. Nani yogira izina ritakomoka ku Mana? Mugaca mucitiriga Imana na Shetani n'uw'Imana. Ico nta kibazo. Ariko uvuze ngo Bibiliya ni igitabo cy'amajambo y'iki yiba, tubwiye iri jambo n'ijambo ryo muri Rw'Ikigiriki mwabikuye he? Byatawe n'abandi? Hari mu mwaka wa ryari? Nuwuhe muvugishwa Mana Imana yahishuriye iri jambo Bibiliya hama rihabwa kino gitabo bakita Bibiliya? Ndavuga tuti isezerano rya kera ritaregera mu myaka 430 mbere ko yisaza. Mbega ibitabo by'isezerano rya kera bikiri hamwe byitwa mwiki? Aba bantu basobanuye ni bande? Izi kopi zagiye zirakurikira ni kopi iziye ututubwira kopi rero za Bibiliya yose bagiye barakurikira inyuma y'umwaka w'ijana gushika biyaturiwe muno munsi. Izo kopi zitwa wiki. Izo kopi zitabonetse munsi nimuva. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayo uraho barava murondera aho barara kuko ntibapfa hanyuma bahasi ubanze mwibutse icigwa turiko kuko kugira babaraza kumva no munsi makabumvise. Haleluya, amen. Abakristo turabe Imana ibayezagire cyane. Niho muri mwiyumvire kubahagarara ngaha atari ibintu byo mu kanwa. Hari inyandiko mwabonye atangwa mugabo
urumva ngo bivuguku soma pana ngo bivuguku nimba Bibiliya uyanga soma kuti gituma itanguriro atari Mose nukuvu none arikararaba bashakashatse abantu bavutse byo ntibari karizunga yavumye n'izunga n'ibitabo byabo basi akavuga ati kubitabo ndavyemera by'iwacu bivuguku nguyu Korani yigeze atubwira uwabyegeranije si uyu none igitabo cya kabiri cyitwa Rubakara ikigabane cy'inka aze ngaho aratubwira ati cyiswe inka nande ninde yazanye ibyo nzira ninde yacanitse icyo nibyo ari kuba byoroshye yarigeze bivuga ngaho ariko uraba abanditsi sinzi aho bakuye mu Bibiliya y'Abahoromoni genda ubabaze Bibiliya igitabo cy'Imana Yesu yatubwiye subirayo kwanza tugere tubwira Mariko 12:26 12:26 Yesu aratubwira igitabo cya Kubara kitubwira igitabo cya Mose ibi byose birava kudatahura ariko 12:26 yego niyo ngomba ariko ibyo bapfuye yuko bazugwa neza naho murasoma mu gitabo cya Mose cya Mose handitse mwiriki hamwe havuga iby'igisaka c'amahwa komeza ingene Imana yamubwiye iti ni jewe Mana ya Aburahamu Imana ya Isaka Imana ya Yakobo gereze ngaho uyu si Yesu ari karavuga niwe yivugira ubiriza amajambo ari karabakomporera ati ni mu gitabo cya Mose kuvayo 3 somera umurongo wa 2 ususimbira wa 6 sawa kuvayo 3:2 apana bandisi sinzi yo bakuye ngo Yesu araturungitse naba Muhammad nakurungike ati kuvayo nuku sibyo none uwege kuzana ubujanja nga dusomere twumve umumarayika w'Uhoraho amubonekera mu ruya rw'umuriro uva hagati mu gisaka c'amahwa aritegereza abona ico gisaka cakamwo umuriro ariko nticatemuka aho mwayumvise kuri 6 kandi iti ni Imana ya so Imana ya Aburahamu Imana ya Isaka Imana ya Yakobo ezaho ibi bintu Yesu yatubwiye ko biswa mu gitabo cya Mose vuga nk'uko uti surati jini n'uyu yategeranije ugaturabazishoni bande cyangwa ati uyu uwatise izina n'uyu ko mutigeze mubivugaga bavuze ngo ni 40 n'abandi ufashe sinzi abo banditsi bakuye umiriza Bibiliya Petero wa 2 umurongo wa 21 birimo yaratubwira ngo yatubwira ingene cyanditswe igambere mukwiye kumenya nuko atajambo ryavuzwe n'Imana ryo mu vyanditswe rishobora gusobanurwa nk'uko umuntu avyigombera neza kuko atajambo ryavuzwe n'Imana ryo mu vyanditswe yazanywe no kugomba k'umuntu ariko abantu bavuga ivyava ku Mana barongowe na Mpwemu jewe ndakwiga Haleluya amen kuri isi Bibiliya yivuga kubera iki wowe atazana Korani kivuga surati Abubakara ati wacanditse ni naka yararongowe na naka nk'uko Bibiliya yivuga Haleluya amen abanditsi ba Bibiliya barisobanura gusubira ku ibyahishuriwe Yohana rimwe uhere ku murongo w'icenda rimwe 9 wumvirize Yohana akivuga namwe nimba kubera iki mutarizanye ngaha ngo mudusobanuze muga kubera muri ko muringa wowe uhendwe n'abantu bari gukora ubushakashatsi badafise niyo bariko barabikura soma haravuga hati umurongo w'icenda jewe mwene so musangije Yohana mwene so musangiye amarushwa n'ubwami avuga mute no kwihangana biri muri Yesu ari kukizinga platimo cyo mu kiyaga bamuha ijambo ry'Imana no gushingira intaye Yesu komeza ku munsi w'Imana nari muri Mpwemu numva inyuma yanje ijwi rirenga nk'igizamba rivuga riti icubona utandike mu gitabo Haleluya amina abasabanditsi bariko barivuga Habakuki 2 umurongo wa 2 niba ari Korani nawe bari kutubwira uti kigabane cy'ibisigo ni naka yacanditse akivuga ati cy'umuswa cyanditswe kabiri azoraranyishura maze aranyandika Uhoraho aranyishura
mu ikorowani bariyo akaguma kiduga ko araza kutubwira ntabwo ikorana aza kutubwira wacise abarongo igabane cya mirongo itatu citiriwe abarongo atubwira uwacitiriye abarongo ayisome mazora aranyishura unde uhora aranyishura inde uhoraho akora iki uhoraho akora iki aranyishura akamwishyura gute atandika atigirane atandika muri ibi bintu arumva cyangwa ntiyumva ubuzima turumva yo Yesaya 8 umurongo wa mbere Yesaya 8:1 agomba turavuga umwe tumwigishe nk'umunyeshure mutoya mazora arambarira amubwira ngo ati wabira igisate kinini ucukora iki ucandike ko mu nyuguti zisomeka haleluya bene ibintu ntibitahuritse kubera iki yakwevye korani naza agenda avuga atubwira ati igabane cya mbere n'uyu yawe yavyegeranirije ngaha tubitahure mugabo ugenda ufatwa abasomyi aho bagushize imbere bagushize imbere bagendura bibamburura bitajanye n'ivyo turimo Idrisa uko ari umunyabwenge nayo araza muri ivyo bintu batigenda wowe nyene ukorokorora ibitagira umurongo bakwera haleluya haleluya twabasomeye muri korani 7:50 yuko Mose idini rya Mose rifise ubushinge ku byagezwe cumi kabisa yumvise akajambo ngo byaramenetse ngo turiko turakurikirana ibyamenetse ni iby'ukuri byaramenetse mugabo Imana aramuhaye itegeko ryo gusubira kubibaza kuvayo 34 ku murongo wa mbere 34 rimwe kuvayo Bibiliya igenda Jeza nahageze ariko korani nubironkesha yibo aho yarugeza niba ku murongo wa mbere Imana yavuze gute binde nikaye uhoraho abarira Mose ati wibazira ibisate by'amabuye bibiri bisa n'ivya mbere bimwe wagira nanje nzokwandika kuri ivyo bisate amajambo ari ku vya mbere wamenye ubu rero menya ati haleluya amen aba bibaza ati rero ko twumvise ko byamenetse ngo turabafashe ubwo no kutamenya Bibiliya kabisa byaramenetse niko mugabo Imana yamuhaye itegeko gusubira kubaza pana kwandika ahantu kubaza iyumvire dufise igitabo n'Imana yanditse niba ko ari umunyenga acabaza ngo urutoke rw'Imana ngo ni buryo ngo bwite ngo by'ibintu ngo gukoresha ubwenge nawe ufise ubwenge busumba ubw'Imana rero ubwo ubacanganye kandi ibintu byumvika gukoresha ubwenge biriza koresha ubwenge ahantu yahungiye Yeremiya 8:8 ikaramu ryawe abanditsi banyu barabaresha Yeremiya bantu ndazi murazi ubwenge mwumvirize ibi bintu 8:8 handitse gute aza nahageze haravuga amajambo akomeye cyane ngo ugomba kuraba ako kantu kugira ngo bazoyati waduhondaguye n'ubu ninde kandi muti ibyagezwe by'uhoraho bibana natwe erega abanditsi banyu bandikije ikaramu y'ibinyoma banditse ibitari iby'ukuri abanyabwenge barateterewe barajorewe bafashwe mpiri erega nuko bagaye ijambo ryanje uhoraho mbega ubwenge buri muri bo nubukizaho haleluya amen umviriza ngo abanditsi baho banditse mu byiki iby'ibinyoma none iyi ni Bibiliya banditse oya ahubwo bari kwiga ni ibyagezwe byanditswe n'ibihe ibi byagezwe by'ibinyoma banditse n'ibihe mugabo uri kurafata ngo ni Bibiliya oya ariko je namukunze arazi yuko Bibiliya atari igitabo kimwe ari kwegeranya wiki rw'ibitabo ibitabo byinshi uvyegeranije byitwa nde Bibiliya ariko ushize akajambo yera biba hindutse ijambo ry'Imana turi kumwe ugomba ufata ibyo ufise byose uvyegeranye nimba z'ubundi busobanuro atubwire ibitabo wavyegeranije ukabifatanya vyitwa gute narako kandi kumvikana ibi rero biregeranijwe si igitabo kimwe nukuri ni ibitabo byinshi vyegeranijwe hanyuma bashira ko yera kuko ni bizingo yera haleluya amina turi kumwe na yemwe aba banditsi bafise ibyo banditse Yesaya yabavuze Yesaya 10 ku murongo wa mbere abantu Imana iravuga ibyagezwe abandi bagacomekamo ibyabo Yesaya 10:1 wari kubidondagura ibyacometswe muri Bibiliya ari byabo haravuga ati bazobona ibara bazobona ibara bazobona ibara bazobona ibara abashinga ibyagezwe bitabereye
ariko ibigoramye kugira ngo banzure abakene ngo ntibacibwe imanza bagakura urubanza ku bagorwa bo mu bantu banje bagasahura abapfakazi bakanyaga n'imfubyi. Abantu bagoreka imanza bazana ibindi byagezwe byo konona amategeko y'Imana, abo nibo Imana ivuga, aribo banditsi bibi. Uyu Imana imubabarire yaraje ati uzana ibitabo ngo Bibiliya agezweho, ati tubwirizwa guhonyanga isabato ku mugaragaro babare. Niki cyagezwe ari hana gisomye oya ni ndongozi umwanditsi w'ikinyomu, ni ndongozi rikiyabwira abandi kini cyagezwe ari karashinga atari gitabo na kimwe kigirane kirimo, abandi bo bariko baravuga si Bibiliya. Reka oya ko yakumvise hanyuma ngo ni bande ngo banditse Bibiliya. None abagenda bakivuga hera Yakobo tugere tugende kubukebuke twigire pole pole. Yakobo rimwe Yakobo rimwe ngo ni bande uraza upinge nawe rimwe aravuga ngo Yakobo umwana w'Imana n'umwami Yesu Kristo ndabandikiye uwo ninde Yakobo Petero rimwe Petero wa mbere rimwe Petero intumwa ya Yesu Kristo ndabandikiye reka yemwe none batari intambara agomba ashakiki uzana ivyemeza bisuka ashakiki cyangwa yumvira uyu mutambara sinizera ko ari imyaka 50 avize sivyo ariko wumvirize Korani 29 47 ahavuguruze iyo iri munsi yo we 2947 ayivuguruza umuntu avuze ejo 2947 yigira umusomyi asumba uyu uwamwandikiye Korani 2947 nubwo inyandiko itubwira aya majambo akomeye cyane ngo 2947 na namna hivi ati kubwivyo uti nuku tumekuteremshia kitabu cha Korani, wakumanuri igitabo cha Korani. Basi wale ati rero bariya tuliwapa kitabu cha Biblia, wabahaye igitabo cyambe cha Biblia. Uyu mutambaguze ejo arasumvye abanditsi ibi wosanga bazi ko ari abamanuriwe Bibiliya arabasumba ntimumwishurire, wosanga basumba araza kubivuga, uraza kugatabura utabure uvuga ati je muzomeruka kwandika ko nta karimwo turi kumaga yemwe haleluya amina. nta na hamwe azigera pinga Bibiliya ntigishoboka, n'amajambo meza atunganye. Petero wa 2:3:16 cete ca kabiri ca Petero 3:16 n'amajambo avuga ngo 3:16 yagendeje atyo bambere rero Petero wa mbere 3:16 neza 3:16 aratubwira ati mufise imitima itari mw'ijwi twagirize kibi. Timoteyo wa kabiri 3:16 ivyanditswe byose byahumetswe n'Imana. ariko numva muvuga nk'uko mwengo n'ibijanye 3:16 Timoteyo wa kabiri 3:16 ivyanditswe byose neza byahumetswe n'Imana kandi neza bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu no kumuhana no kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka. Haleluya. Ivyanditswe byose bimaze kuja hamwe. Iyi ni Bibiliya yakotse ni kumana kuko bayandika barongowe nande yegeranijwe nande nabo bari bagiye bivuga arondera ikiyumvire ngo kuvuga ngo Luka ari kurondera ibyiwe. Mwumvirize Korani ya usubire tumwigi Luka ntiyigeze abona Yesu kabisa ariko narakibajije hano byagenze gute Korani bakopora ibyo Luka yanditse atigeze abona Yesu mugabo bavyita ijambo ry'Imana. Munyumvire Korani 3 jayo akanda gasoma mpagaze rangura kuko kakarakomeye 3:47 zarahageze bari barakurabira muri Luka 1 Mariyamu
akasema, Karime 34. Mariamu akasema, Ati Maria aravuga, Mola wangu, ati mana yanje nitapataje mtoto na hali ati nzoromwa umwana kandi na hali mtu yeyote hakunigusa? ati kandi ntazi cyitwa umugabo. Akasema Mola wake, wamugeze ngaho genda muri Luka wumva ko ibyo bintu bidasa. Luka rimwe 34. Yes. 34. Wumva usomwanye ni 34. Maria araza umumarayika ati ibyo bizobaho bite ko naramenye cyitwa umugabo? Haleluya. Nimba atari umuntu ariko arakina komedi ngaha hagati ya Luka atabonye Yesu n'aba banditse Korani, yego, ninde yakoporoye ku wundi? Sawa, ako nakabazo k'ubwenge kuko Luka ntiyabonye Yesu. Kibazo iki niyo mpamvu ahubwo mwari guhishuka begeranije Korani ababyanditse mwaramaze kugakuramo kitakorotse neza cyane kandi numutse Musa ntiyanditse igitabo kimwe birashika akaba yarakabonye. Korani 53 Korowani ku murongo wa 36 ku murongo wa 36 birashika akaba yarahabonye. Barayizera neza, ubu basigaye babyizera ko bose atagise igitabo kimwe. mu minsi bazoza nawe rero aze kuza kubidondagura kubera Korani ngibi irabivuga Biblia au hakuambiwa yaliyomo katika vitabu vya Musa, cyane ntiyabwiwe ibiri mu biki mu bitabo vya Mose. Haleluya, amen. ahubwo uze kuza kuko niwe bicokoje ibi bitabo vya Mose bingahe nibihe Korani yavuze? Ibibazo bibiri mwabishyize kwajya ku meza ariko niwe bicokoza, sibyo? None kubera umundumva bariko baraza bazobitahura ibitabo vya Mose. Kera bavuga igitabo kimwe, ubu barabyizera ko ari byinshi. Ni ibyahe ni bingahe? Swali mbili hapa. Bani guhezagire bwana. Abo bazovayo. Nimba bagukose ngo uze kuvuga ngo ubushakashatsi, nta bushakashatsi dukeneye ngaho. Vuga inyandiko kabisa. Haleluya, amen. avuga iki? Inyandiko. Ngezama kandi Barabenye naye ubikura hehe? Icyo nagikore ntubipfa ni hehe? Umviriza. Haleluya, haragasigaye. haleluya, amen, haleluya, amen. Abaroma, igitabo c'Abaroma 15 murongo wa 4. aho jewe ingene ibintu biryoshe. 15:4 kuko ibyanditswe kera byose. Ibyanditswe ryari? Kera byanditswe kugira nde? kuko ibyanditswe kera byose byandikiwe kutwigisha, hanyuma kugira ngo kwihangana no guhumurizwa guheshwe n'ibyanditswe biduhe kwizigira ibizoba. Imana yahabwe icyubahiro, amen. uku niko bibiri imeze. Iki gitabo icyo twakigumanye amakenga ntibigeze badusobanurira, kandi bo bishobora. Korani 2:97 ahubwo areke kudutanga imbere. Ibi twarabivuze hano, baranze kubidusobanurira. Igice cya kabiri umurongo wa 97 urakonye nako asha hataruka 2:97 ati vuga aliyekuwa ni adui wa Jibril, wari umwanzi wa malaika Gabrieli. basi huyo ati rero uyo ndiye aliyeiteremsha Qur'ani moyoni mwako. uwe niwe yamanuye Korani mu mutima wawe. Haleluya, amina. ibi twarabibagije. Uyu mwanzi wa malaika Gabrieli yamanuriye iyi Korani mu mutima ninde? Ko batamuvuga. Haleluya, amen. ko batamuvuga. Jya muri upanga mukari, igipanga gikari ngako imbere yawe paje mbere mwanya ushobora kubona ngiye kavuga baramubuze Muhammad. Nurahi bin Masudi waheza. Haleluya, amen. Imana ibahezagire mu izina rya Yesu, amina. akura amajambo y'abashakashatsi za inyandiko. ibi ubuhinga kopa. Yes, wewe wazanye reka sinigwe ndigora gusa Korani bavuze ngo ni kaya barayihungiramo kuko ari cyo gitabo
gihambaye kuko maze gusoma imirongo ine yo muri Korani Bibiliya yabuze cyari butange. None rero mada si Korani, mada si Muhammadi, mada si Yesu, mada dukeneye bajya abantu banditse bijya bitabo ni bande. ariko ni mu batahure uwo vyankeye ntabwo uwo vyankeye Twobatabura kuko nibumva ntibumva kabisa. oya kubita. Ashe. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Reka tubanze dushimire uhoraho Allah umuremyi w'ijuru n'isi, amahoro n'imigisha byuke kwa soje intumwa n'abahanuzi nawe subundi n'umwarimu mwiza kizigeza mu intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Hamwe n'abasangira ngendo be n'abayisilamu tuzomukurikiza ku munsi w'imana dusabira tumuze muri abaraho amin. Amin. Reka manze shimire uyu pastor avuye hano aravuze ati ibintu by'ubushakashatsi By'abahinga. twara iyo yani tuvuga iby'ibicucu tureke iby'incabwenge Kubera byamunaniye. nagushimiye pastor ubu tweje kubona ubumenyi bufise uko bungana Kweli. aba rero n'abana mu by'inyandiko Kabisa. cyangwa uri kuri ndabatahuye Ego. mugabo Bibiliya yanyu umvise akantu yakubwiye ko niyo abahinga imigani yo gucira umugani nyene n'ibitito nyene Kweli. 14 15. soma inyandiko Inyandiko igira iti imburabwenge imburabwenge nka pastor hano yemera amajambo yose yemera amajambo yose ariko umunyamakenga ariko abanyamakenga nka twebwe abayisilamu agenda agavye. twe tugenda tugavye kuri buri kantu Kweli. wa mwarimu aguha ivyemezo n'ibibazo akubaze ati ico gitabo ufise wagikuye he ubura n'umuntu umwe yakitaye witwe ngo umusoro Byanse. ariko ntawe ingorane ndakubandanya Yeremiya 56 Yeremiya 56 muri cya gitabo cy'abahinga muri cya gitabo cy'abahinga. soma nyarutsa Abantu batari abahinga ntibarimo. oya Inyandiko iragira iti imubwira ngo iki abantu banje abantu banje babaye intama zizimiye. banza urindire aba bapasitori bavuga ko bose ari intama gahebe si intama za Kristo Izo ni intama za Kristo. simwe muziyoboye Ego. Bibiliya yagiti abantu banje babaye intama Zizimiye. Abungere babo barabazimije. umwe babiri batatu bane batanu batandatu abanyana bicaye hano barabakimije kumeza Babahubirije ku musozi. ngabo mwabogeje ku musozi wo mu Giswahili ni ngorane mwebwe bago Bava ku musozi baja ku wundi. uyu yarimutse bavuye mu rutanageza Muhonge. ibiri kikubwira mw'abantu mwebwe mutari nta muri mwantamamye nimuhunge mupfeyo Muhonge. Muve hagati y'i Babuloni. mupfe hagati y'Ababuloni mujya mwaraboshwe Muve mu gihugu cy'Ubukaludaya. erega muri mugasho mwaraboshwe n'abarundi Mube bakizigenza nk'imfizi z'impene mu mukuku. ati ni mumara y'intwara mureke kuba n'ibicucu by'intama ayo wowe cyaguka ntabwo nta by'ubwenge twuvuga None tuvuga iby'ibicucu. mwarimu yakujanye ku bwenge bukuruta Biramurega. bibiliya yakujyana kure kodegisi yagiye ivamwo arakubaza ati tubwire hari itegeko ryande ariko ntaco aba rero mwe murayi bakoresha ivuga gute reka twarize abakristo b'uncabwenge ubwo muri twebwe n'ubugwarizi bwo rwa mbere Inyandiko igira iti buryo ubona gutangwa n'agabe nzigana ngo genda tuva abapasitori benshi n'ubu ni benshi umwe babiri batatu bane batanu batandatu indwi umunani nawe bagendera mu nzira ziba Rusuferi yagenderamwo. aba ngo bari mu nzira Satani Rusiferi yagendeyemo Hanyuma bakarangiriza mu buzima bwo kuzazanirwa k'umwiza Satani ari muno muntu. ubuno munsi wemye kuzazanirwa hano mwarimu amuhaye ibintu by'ubwenge nawe kuzazanirwa hano n'ibibazo Inna lillahi wa inna ilaihi. reka mwareke kuzazanirwa kwiwe rero yagize Kweli. yaciye agenda aja muri Luka siko yavuze Muri Luka. wagiye kugereranya Korani ngo ko yimuye muri Luka ndamuraba ndamutumye ko uyu yareka cyari kwishuri Ingorane. ibibazo aca tanga Luka 1:3-4 aca soma Korani 3:4-7 soma ine n'imbi yasoma Korani. soma ikirundi soma iyo nyene ntiyasoma iyo nyene nta ngorane Korani 3:47. yego Bismillahirrahmanirrahim. Ayumvirize neza. urumviriza Mariamu akasema Mola wangu, Mariamu aravuga ati bana yanje nitapataje mtoto na hali ati noshobora gute kuronka umwana kandi ntigeze mbonana n'umugabo hakuna mtu yeyote akunigusa. muri Bibiliya Yosefu umugabo wiwe Muri Bibiliya. muri Bibiliya siyondi ninapinga ndaza apunze Haya
haya. Allahu akbar, Allahu akbar. nyene oya reka nibariza akabazo avuze yuko Qur'ani yimuye muri Bibiliya siko yavuze niko yavuze hera aho nyene yasomye turari kuru aya 33 kwizina ry'Imana y'imbabazi yarimwe tego umutwe hakika Mwenyezi Mungu ati mubyukuri aho Imana yagira byose alimchagua Adamu na Nuhu ati yarachaguye Adamu na Noa na kizazi cha Ibrahimu na kizazi cha Imrani babake Musa n'urubyaro rwa Abrahamu na Imrani rwose wa Musa na Imrani mwingine aliye baba yake Mariamu ali wese wa Maria nyina wa Maria wa Yesu. Niba Qur'ani yakopoye muri Bibiliya nyereka izina rya se wa Maria muri Bibiliya. Sayida yabaye muri Qur'ani. Yakopoye bantu nyereka se wiwe muri Bibiliya. Se wa Maria yabyaye Yesu. Se wa muri Bibiliya twakopoye yitwa nde? Qur'ani ati yitwa Imurani muri Bibiliya. Atwe turapima ubwenge bw'abantu bacaraza niyo ngo Musa ngo yahawe ibitabo byinshi si sawa ngo mbere ngo Qur'ani yabishingiye iki ngo intare niko yavuze nabyanditse 8:19 Qur'ani na urabe 8:7 neza cyane 19 8:19 igitabo cy'Iranda Qur'ani Bismillahirrahmanirrahim nyarutsa mwarimu vitabu vya Ibrahimu na Musa isome ubutumwa bw'isoko cyarabicane ubiririza suhufi Ibrahimu wa Musa hari suhufi sigitabo hari na Taurati hawe ne Musa hari na suhufi nicyo mwarimu yakubajije inyandiko zo ku Ngorogoto mwatizanye muri Bibiliya gute zazanywe nande ibyo Musa yahawe acagenda mwarimu kuvayo acagenda mu gitabo cyo kuvayo niko nafuta ubucafu yagiye avuga ngenda gakega kuvayo 3:31 kuvayo 31 umurongo wa mbere urabona ngo bya bisate by'amabuye w'Imana acibwira Mose ngo subira ngo baze ibindi reka ribariza kazo ku bwenge ibyo mufise ni bisate by'amabuye cyangwa ni nkaratasi uhoraho oya kugira ngo rw'Imana rwanditse kuri ibyo mufise ibyo ni bisate cyangwa n'ibitabo reka rw'akarorero bavuga ko ibitabo bya Mose ari bingahe 5 kandi ko byanditswe nande n'Imana reka ndagusobanurire kamwe ku kandi kuvayo 3 2 ni watanze mu nyumvirize bari muri hano numva ko bari bya Mose nuko ari kirundi muntu kuvayo 3 umurongo wa 2 umumarayika w'Uhoraho yahera ku ijambo ryo mutwe Imana yiyereka Mose mu gisaka cya kumuriro ubu nyene waragiye ku ishure urashingira ibintu bya Mose kuko murongo gusa musubirege ntiyumva Imana yiyereka Mose mu gisaka cya kumuriro bugira aba Mose yanditse yarwandiko yari kuvuga ati Imana inyiyere n'abana bariko baravuga ngati yari kuvuga ati Imana inyiyereka mu gisaka cyaka umuriro arabasomyi ikibazo kihari muri ibi bitabo nyabiti bya Mose hari icyitwa gusubira mu byagezwe Imana yahaye Mose ibyagezwe aba rero babikosoye bagakosora Imana bakabyita gusubiramo ibyagezwe gusubiramo icyo gitabo cyo gusubira mu byagezwe tubonamo n'urupfu rwa Mose ku bantu baciye ku ntebe y'ishure ni gute umuhotere witeguye kwa n'ingene yapfuye niba ari we yabyanditse 3:4 usome inyandiko nuko Mose umusavyi w'Uhoraho apfira ngaho mu gihugu cy'Imowabu hemwe uwo ni Mose yabyanditse ugacogera ngagura umusoro twe turavugana n'abanyabwenge burya wagiye ku ishuri w'iguriringa ngo ni byamose bari bamubwira ati hari imigwi y'Abayahudi yapanze bino bitabo abaheroyifu ba Peterese Deuteronome n'ababayiste aba nibo bantu banditse ibyo bitabo ntabwo ari bya Mose utuza ngaho utakobyina
sasa mwarimu ingorane aca aragenda aja muri Yesaya yagiye imbere kuja muri Yesaya yacaja muri Yeremiya ngo agiye gukosora Yeremiya 8:8 soma igitabo cy'Igiswahili ndamusubize ku ishure igitabo ca Yeremiya igitabo ca Yeremiya kigabane c'8 umurongo w'8 sawa sawa hagira hati neza cyane akurikira neza mwasemaje sisi mvuga gute ngo twebwe tunakiri ngo dusubwenge na Taurati ya Bwana tunayo pamoja nasi na Taurati ngo yuhoraho ngo turi nayo lakini ariko tazama karamu yenye uongo ya waandishi ati ni murawenga ni karamu y'ababeshi b'abanditsi imeifanya kuwa uongo bahitanye cyabya byagezwe byamose niyo Taurati bayigira iyikinyoma nicyo tumusagamo n'urupfu rwande rwa Mose ikibazo yari umuzimu yaturutse kwa igitabo ikindi mwarimu ategera mu gitabo cy'Abaroma 15:4 soma igitabo cy'Abaroma yego muri ya Bibiliya nyene 15:4 yarutse mwarimu nageze inyandiko iragira iti kuko ivyanditswe kera byose vyandikiwe kutwigisha muri Pawulo ngo vyandikiwe kutwigisha kugira ngo kwihangana no guhumurizwa guheshwe n'ivyanditswe biduhe kwizigira ibizoba iyi nyandiko ituma yandikwa na Pawulo yandikiye Abaroma reka ibi ni iby'Imana cyangwa yari iy'umuntu abikorera ba kabiri 11 umurongo wa 17 bambere ba kabiri nyandiko iti ivyo vuga je Pawulo ibyo Pawulo yakwandikiye avuga simivuga bitumwe n'Imana ntabwo yabitumwe n'Imana cyangwa ati byapfuye kwa nde ariko ndabivuga nk'ufashwe n'ibisazi Pawulo yari umusazi arasara nawe uraga gusara nawe nzi ko mfise inyanduruko yo kwirata kugira ngo gusa yishime no yabyandika ko benshi birata babitumwe n'imvugo zo kwisi nanjye zo kwirata muririnde ibisare 2:2 yarutsa 2:2 n'Abaheburayi Pawulo ko yari umusazi agaze mu Baheburayi tuba bagenze nanjye ndiwe n'Abisirayeli wagera Abisirayeli nanjye ndiwe uyo tugengo ni wecho mwese kwa Ibrahimu urutero rwa Abrahamu nanjye ndiwe urabanyimo n'abasuku ba Kristo mvuga nk'umusazi ubu tuzaniye amajambo y'abasazi hano inarilahi ku ntebe y'abasomukazi n'amajambo y'abasazi mugabo yasivye abahinga n'abanyabwenge uwemeye by'abasazi nyene nivyo hindukirwe mu bupagaruze mu musigiti hakiri kare tukwigishe hakiri kare kweli hacurinde atari muri roho wa mugabo we kabisa inzi nabazo zikura zibuza ko tuzozibatwa kweli sasa mwari bashira muri Yesaya harimo n'igitabo gituka n'Imana harimo n'amajambo ateye n'isoni reka naguhonje kamwe 3:12 Yesaya 36 umurongo w'12 inyandiko iragira iti wiki ariko aramushaka arabishura ati mbega mugira ngo data bujanumye kuri sho buja namwe gusa kubabwira aya majambo ntiyantumye kuri aba bagabo bicaranye namwe hejuru ku ruzitiro oya bicaye ku ntebe no kumeza kugira ngo bagire gute barire amavyi yabo hamwe nayo basohobye pastor urayarya kugira twumve ko riri yatwe n'ubukama urayarya kwezi bakubage vyapfuye yegeranijwe nande ubu hariho Imana yahishuriye abantu ngo bajye bazirantoki wapi ubu wowe yajya bwira abantu kuri ko Bibiliya atanu Imana yizi atanu haruna hamwe igitabo cyitwa Bibiliya kigeze cy'igitabo cy'Imana Bibiliya tukanimana Yesaya nyene 7:20 Yesaya 7:20 naho nagezeyo inyandiko iramubwira iti wiki kuri uwo munsi uhoraho azomwa ku mutwe n'ubwoya bwo ku mubiri Imana ifite hano isoni mugiraho abimesheje urupfuhe rutiwe ku mahera Imana agiye gutira umuhembe ruba hakurya yagiye gukodesha reka kubita muri Bibiliya nta soni ugacagwa n'iby'Imana nabyo byashiwe n'iki n'Imana nicyo gituma neza guhungira muri Korani ko cyo gitabo kitegera amakenga muri cyo acaja korari muri 9 wagiye guharimo Bibiliya muri Barwani siyo manda mfunga cyangwa gusa kuko byakuranye kubaza ryarugarukanye ubunyene 49:7 nyarutsa ku izina ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe 2:9 yego
29:4. Bismillahirrahmanirrahim. Inyarutsa mwarimu wanyu uragiye. Ndageze mwarimu wanyu. Inyandiko yamubwira iti, Imubwira ngo iki? na namna hivi tumekuteremshia kitabu kwa haki. Na wale Na namna hivi tumekuteremshia kitabu cha Qur'ani. Basi wale tuliowapa kitabu cha Biblia wataiamini Qur'ani. ikibazo urayifise ntayufise? Mureme ya Qur'ani ho Banzurinire urafise Bibiliya ntayufise? arayifise. Nimba mwarayifuna fo tukayigira wayihawe nande? Ikibazo ni ukuri. Kuyifise ni ukuri. We tubwire gusa inkomoko yayo. Qur'ani yavuze igitabo ntabwo yavuze Bibiliya. Ariko basobanutse barwo bigwa Bibiliya. ntagorane n'imihari. Eka Niba uri umusomyi Qur'ani wibutse mu Cyarabu mbwira Bibiliya mu Cyarabu yitwa ngo iki? Tura muri aya kwirima bayita ngo iki? Salamu alaykum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Reka mwenyekiti wanyu ngira mwize ko muguma mumwereka umwanya turi kumwe turabibona je sindaja kugorana nimba yaje kwigira ngaha imuze mwirike jewe ndiko ndaganira nawe turabaha umwanya kandi baze kindi kugenda neza ubibutse n'ubu ntibagutera igitsure ubibutse n'ubivyo turiko hari inyishu utararonka ndabona urakuze imyaka urayifise uvuga uti Haleluya. Haleluya. Amen. Tutabeshanye muri kino gisagara cyo mu Giswahili muri Gitega abayisilamu bose bazova batahuye ukuri kandi Idrisa umwisho n'umwisho azoba diakoni mu Badivantiste. Idrisa umwisho n'umwisho azoba umudiakoni mu Badivantiste. Kuko kare ibyo yahora avuga yabonekana nk'umuntu azi gutetera ubwisilamu cyane ariko ubu naho gacamwo aragaragaza avuga ati bagabo aha ndibona kubita imigere ku macumu asoza tu kandi turabyizeye umviriza rero musomaje yaje ngaho minota 15 yose imurangiriye ko aterekanye aho Bibiliya atari igitabo cy'Imana. Twebwe tubasubiza ku cigwa. Icigwa kivuga ngo iki? Kivuga kiti ni bande bahawe Bibiliya yanditswe gute? Yakomotse he? Ni bande bayegeranije? Sico imirongo turarunda imirongo tuguma dutanga sinzi ko yumva ariko ikibazo aho byagiye kumugorera yaravye ibindi ari buvuge arabikena azana amajambo yo gutukana ayasomye muri Yesaya subirayo hajya nyene jahi waginjiriye niho ndarikurirayo niginjira mu kirenge ngo ndarikure mu mutwe oya hajya nyene yinjiriye 36 kuri uyu mugabo Rabushake atari no mu Isirayeli tumbe Rabushake uri kuravuga uyo ninde soma 11 kandi arahazi yanga kuhagera gusa basoma mu izina rya Yesu amina maze Eliakimu na Shebuna na Yowa bishura Rabushake bati ese turakwinginze aterero Rabushake turakwinginze utubarire mu Gisiriya kuko tucumva kuko cyoco turacumva baramuzi ko ari mushiraso baramuzi ko ari umuntu w'ishiraso atazi kuvuga n'ubupfasoni ariko nacu tubarire mu Kiyuda batwi y'aba bantu bari hejuru y'uruzitiro rw'iki rw'amabuye Rabushake rero aranga kuvyumva Rabushake yanka kumva ataratora rero aravuga atatangura aravuga ati mbega mugira ngo databuja yagiye kuri shobuja namwe gusa kubabwira aya majambo ntiyanumye kuri aba bagabo bicaranye namwe hejuru ku ruzitiro sawa kugira ngo barire amazi yabo nayo basomvye sawa rero umuntu avuga ibi bamubwiye ati shira mu rurimi abantu bashobora kumva n'umusiriya ntabwo ari umuyuda Bibiliya kubivuza ibi ikibazo cyitwa ngo ni gusa igitabo cy'Imana cyane bagomba tubereye twebwe ntitubuze indero nkabo haleluya twebwe ntitubuze indero nkabo
ari iby'amabyi bazozana iyo manda y'amabyi ati oke intumwa zitagira indero zavugira bitagira urutonde bakubara ko uwa mbere atari Muhammad tubitukurure twebwe si ibyo turimo ariko turagomba kubereka bibi korowani yoyo ibahanura iki aba bagabo 16:205 soma inyandiko akambere some mu Kirundi 16:205 handitswe yego nimube karabushake mwabagabo soma bahamagare ati hamagara ba Idrisa ntanga amaso wumve bahamagare batumbere mu nzira y'umuremyi wawe batumbere mu nzira y'umuremyi wawe mu bwitonzi n'inyigisho nziza kandi uvugane nabo mu mvugo y'urupfasoni haleluya agomba kuvuga nkarabushaka ukuri ko Korowani ivuga kandi ihanura Idrisa ati hamagara abantu uvugane nabo mu mvugo y'urupfasoni ubatumbereze mu nzira nziza none mwege inzira z'iwanyu ziraba hiyo nyene wanyu uvuga kwa Rabushake ndaziga inzira mugomba gutumberezamwo abantu nizo nyene zo kwa Rabushake muvuga nico kibazo kutamenya ukuntu uri muvuga baba uri umusomyi waraciye ku ntebe y'ishure nibyo wewe warahaciye ntiwahicaye twe twarahicaye wahaciye urengana rero imbere ikwiye ya mwarimu ntayo warose sawa tubandanye imberereye ikigwa dufise ni cya kindi tuguma tubagarukanako ikibazo bagize ni kimwe bagombye kubishyira mu byiyumviro by'ubwenge bw'iwabo kumbe bigomba gushyirwa mu bwenge bwa mpemu abakorino ba mbere 2:14 muri nyandiko abakorino ba mbere 2:14 ndasoma mu izina rya Yesu amina ariko umuntu afise umubiri n'ubwenge gusa ntiyemera ibya mpemu w'Imana nicyo kibazo bagize ari umutukuriwe ibya mpemu bica biba umupfu kuriwe kandi ntashobora kubimenya uwo ntashobora no kubimenya kuko byitegerezwa mu buryo bw'impemu ibi birabwa mu buryo bw'impemu ntabwo biraba nk'uruma ngo ushyira mu bwenge nawe ngo koresha ubwenge bwawe wewe ubwenge bwawe bungana iki ku buryo bwopima ubw'Imana ubwenge bwawe ni butoya cyane uri mu mubiri ntashobora gutahura ibi bintu kubera ko byitegerezwa mu buryo bw'impemu none iyi ni inyandiko ku nyandiko none abayisilamu barafise mpemu yotuma bihweza ivyo bintu canke 17:85 muhereze nigire kwicara rero ubu n'umunyenga twahejeje 17:85 ego barafise mpemu yotuma bihweza ibi bintu bakabibona nawabakuliza habari ya roho ati nibakubaza ibijanye n'ivy'impemu sema yewe Muhammad vuga Muhammadi roho ati mpemu ni jambo lilohusika na Mola wangu ati ni kintu kijanye n'Imana umuremyi wanje gusa nanyi Waislamu mwebwe abisilamu namwe hamkupewa katika ilmu ntibwahawe mu bumenyi ujuzi utuntu dukeya ila kidogo kabisa utuntu dukeya cyane urazi mu gukora amamodoka sawa kurongora abagore benshi ubwo bwenge barabumvise gusengereza kontake y'imoto batazi nyene naye ni elimu ya vitu visivyohusika na roho ati ubwo n'ubumenyi bw'ibintu bidahuye na mpemu yera je imodoka ipfuye ntarose umuyisilamu ntikoreka neza ibyo ni sawa ibijanye no gutahura iby'Imana ni urugero ruto cyane n'abanya ubumenyi bafise bwose nta by'Imana bigize gute birimo iyi ni inyandiko ya Korowani niyigize gute yivugiye yuko atabumenyi bw'iby'impemu boronka mugabo Bibiliya yavuze ngo bisaba ko umuntu abimenya abirabiye mu mpemu ibyiyumviro by'umuntu ntibishoboye kubibona ibi bintu iyi nyandiko dusubira ko ni Bibiliya ni igitabo cyemewe ni igitabo cegeranijwe gute imirongo twayitanze ko Bibiliya mu majambo yigize harimo n'ayanditswe n'urutoke rw'Imana abandi bahanuzi nabo
bariyandikira bavuga ngo Matayo mwikwemeza ko ari cya Matayo ni igiki Matayo wenyine arivugira soma Matayo rimwe n'umusozi n'umutwe w'amajambo havuga gute ku mutwe y'igitabo titre y'igitabo gusa yitwa ngo iki Bibiliya nyene yivuge Matayo atubwire wenyine atagukwera na aza gutaruka ashizemo kimutego araza gukorokerayo Matayo titre y'igitabo gusa cyitwa ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe nande na Matayo uragomba ikindi cyemezo cyitwa ngo iki igitabo kirivuye ko cyanditswe nande na Matayo ikindi cyemezo ugomba ni icyemezo nyabaki ariko rero yaciye avuga ngo gusubira mu byagezwe ngo harimo n'urupfu rwa Mose ngo wumva ari Mose nyine yacanditse Mose yaranditse aragira ahagaruka akamubana nakavugenda kuraba Idirisa kugira ngo ushobore kukumva neza Mose yaranditse urugendo rwe rumaze kurangira Imana icibwira Yosuwa ati bandaniriza aho Mose yaragize gute yaragejeje Yosuwa rimwe soma inyandiko reka na Evre postime ntaniyo bazi wibirwano wanuza kumayutahura ngo ibintu byagenze cyangwa mwaciye mu madirisha bateye intebe baziciye ko baciye ku Yosuwa rimwe Mose umusavyi w'Uhoraho Mose umusavyi w'Uhoraho amaze gupfa Uhoraho abarira Yosuwa mwene Nuni Uhoraho acabarira Yosuwa mwene Nuni umufasha wa Mose ati Mose umusavyi wanje yapfuye none rero va hasi rumba yagomba Mose byandike yapfuye Imana ihagurutse ubundi uyu ni Yosuwa yahagurutse Mose amaze kugenza gute gupfa soma Yosuwa 2:4-2:6 ndasoma mu izina rya Yesu amen nuko Yosuwa yandika ayo majambo mu gitabo cy'ibyagezwe by'Imana haleluya amen cya gitabo cyo gusubira mu byagezwe by'Imana Yosuwa abandanirije aho Mose yaragije gute yaragejeje ku itegeko ry'Imana ikindi cyumvikana hemwe mwe abantu muri iyo mwe muratumva neza none bibagoreye none bigorera he cyagenze gute ngo ntubitaho we mpamvu ya Korani mutigeze munayisobanura ngo yanditswe nande ariko igabane ninde bitwo turabibereka Bibiliya iguma yisobanura yonye niyo yajiva umwanditsi wese ati nanditse ku itegeko ry'Imana mugabo Korani ifise ibigabane vy'umuswa ibigabane by'intozi ibigabane by'inzuki ati ibi byose none gutonda ku murongo ibi byose byapfuye byanditswe nande ninde yategetse ngo byitwe gutyo icyo nicyo bashoboye mugabo Bibiliya tuyibigishije akadome ku kandi mbona tubwiye nyene uwo muntu yagiye arabitondeka hari icyo mbona icya 70-50 ngo ni cy'icyuma acitiriye icyuma icya 13 acitiriye inkuba umviriza icya kabiri cyitwa icy'inka uranyumvi ibigabane by'inka mu gitabo cy'Imana ibigabane by'umuswa shaka ugeze ngaha ibi birumvikana haleluya umuswa wanditse ryari kubera ko Imana barayitswe nande reka tubibandanirize ariko rero umviriza kubera ko umwanya ugiye kurangira kandi iki kigo tugera tutakibigishije neza basabwa kuza kutubaza niko Muhammad yabahanuye 10:9 soma mu Kirundi yonyene 10:9 baratubaza nanjye niteguye kuza kubishura bateza kutubaza ni ngombwa 10:9 niba ufise amakenga Muhammad ntabwo ufise amakenga kuvyo twakumanuriye nubaze barya basoma igitabo imbere yawe umvirize rero icyo gitabo kimeze gute icyo gitabo kubigisha Bibiliya neza nubatse barya basoma igitabo imbere yawe kigizwe n'ibi bikurikira Taurati ibyagezwe bimwe bya Mose Zaburi imwe ya Dawidi mwavuga hanyuma na Injili imwe Yesu Kristo haleluya
urabangariza ibintu ubimatanije bica byitwa gute iki kibazo byose tubivuze biteraniye hamwe byitwa Bibiliya. None Muhammad abwiwe ngo nibagiye amakenga uzobaze bamwe basoma igitabo imbere yawe. Icyo gitabo basoma ni ici byagezwe hamwe na Zaburi n'ubutumwa bwiza. Ibyo byose biteraniye hamwe byitwa Bibiliya. None Bibiliya muri Korowani niho ngomba kugaruka, kandi akabazo ngomba namusigire nawe nyene araza kwiyumvira uko nakishura asange hose hateze. Inyandiko ni yayindi nyene dusubiramwo, ndabona isiga kaka point d'interrogation k'ubwenge hajya nyene 2:9. Dusomere ijya nyandiko nyene 2:9 ine nini 2:9 nashitseyo soma na namna hivi ati kubw'iyi mpamvu tumekuteremshia kitabu cha Qur'ani, twakumanuriye igitabo cy'ikorowani. basi wale tuliowapa kitabu cha Biblia ati bariya twabahaye igitabo cya Bibiliya. Akantu ngomba ndasige aba bantu babwiye Muhammad ko bamuhaye ikorowani, banavuze ko batanze ikindi gitabo cyitwa Bibiliya. Ni bande babitanze mu buryo ubwahe? Bibiliya bayihaye bande? Iyo Bibiliya yari iyihe? Ibibazo ni bine nindabizaniye ngaha namusifise abantu basamaye gusa. Aba bantu ibi ntibarabyishyura bagomba kugwiza ibene. Aba bantu bavuze bati asha iki kiragutse kw'ibyo bibazo ntiwende kuzana iki. Aba bantu ndagisubiye mu mwanya uraheze ati kubw'iyo mpamvu twakumanuriye igitabo cy'ikorowani, kandi bajya nabo twabahaye Bibiliya. Aba bavuze ko batanze ikorowani ni bande? Kuko Korowani ivuze ko nabo batanze Bibiliya. Bayihaye inde? Iyo Bibiliya ni iyihe? Haleluya, amen. kujya uri umuyisilamu utahura aha nta fanatisme irimo, Oya ndizera bitahura neza kabisa. kuko umaze kumva ngo igitabo cyanyu harimo icy'inzuki, harimo icy'ubunyegeri, Umuswa wowe nakanguka wapfa ukiturira icya Matayo, icya Yohana, ibyo byose birumvikana sibyo? None ego ngo cy'inka y'ingore iyi ngabo nayo ko bayirenganije. reka nibarize twumve igitabo Bibiliya na Korowani ingene bivuga, hanyuma ndakwibarize. Sawa. Yohana 11:25 11:25 Yesu aramubwira ati ni jewe kuzuka n'ubugingo, jewe kuzuka n'ubugingo, unyizera niyo yoba yarapfuye, unyizera jewe Yesu nubwo yoba yarapfuye azobaho. Haleluya, Amen. urumva amajambo atomboye ya Yesu. Korowani 3:55 reka maguru pale Mwenyezi Mungu aliposema ati nimwibuke igihe Imana yavuga, ewe Isa, ewe Yesu, mimi nitakufisha, jewe nzokwica na nitakunyanyua kwangu, hanyuma nzokurerura iwanje, na nitakutakasa na wale waliokufuru, hanyuma nzogutandukanya n'abajya barogose, na nitabaweka wale waliokufuata juu ya wale waliokufuru. Nzoca mfata bajya bagukurikiye wewe Yesu ndabashira hejuru ya babandi barogose mpaka siku ya kiyama. Ubugereze ngaho. Haleluya, amen. Yesu yavuze ati nubwo uzoba warapfuye waramwizeye azogutwara mu bwami. Amina. Sawa, yego. Korani nawe ati abakurikiye Yesu bazoba bari hejuru y'abanse kumukurikira. Ikibazo, aya majambo Yesu yavuze Muhammad akamushigikira, Bibiliya yabeshe canke yavuze ukuri? B, urayizera ayo majambo? Gatatu, abakurikiye Yesu turabe ngo abakurikiye Yesu bazoba bari hejuru y'abatamukurikiye. B, mwebwe mwanga gukurikira Yesu
muzemera muje muzi tubajya kumunyenga ariko birumvikana. Haleluya, amen. aya majambo Bibiliya ivuga na Korani igakurikiye Yesu urayizera? Bibiliya ivuga ukuri cyangwa ivuga ikinyoma? Mbe muzemera ko tubajya kumunyenga? Bitatu ashatse kuvu ahantu ko yemera mwarimu urakoze bwana. Aha, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amenyera gutwengara yawe ukuri reka sinirigwe mvuze byinshi ntahamba ndavyonona. Ingo ubigishe neza kuko ntibaramenya n'ibyo barimo n'uyu mwanya, n'ubu ntibaramenya ibyo barimo. oya ntatomba Imana irazi ko nje guhana abakafiri. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Reka shemire aba Jesse nabagayira Oya, baravye baravuga bati kuri Bibiliya ntawe dufise. aha ntawe dufise twuhungira. Reka tuge akarongo muri Korani kadushigikira kuko Korani yahawe intumwa y'Imana nde Muhammadi, kandi mu bibuke byari bari bavuga ko Korani yavuye kwa Shetani. None Korani niyo ije kumuvugira ko bakurikiye Yesu bazoja he Mwijuru. ubu rero uremeye cyavuye kwa Satani. Yesu ati muzabamenyera kubyo Mama, ugikiyeho kimara umunsi n'ikimara umwaka. reka rero namukosore. Aravuga ati yasomye Yohana 11:25 somenya inyandiko 11:25 muri ya Bibiliya yabo. Yesu aramubwira ati ni jewe kuzuka n'ubugingo. ngo ni jewe kuzuka n'ubugingo, Unyizera niyo yaba yarapfuye azobaho. azogira gute? Azobaho. Acabaza ati ayo majambo urayizeye? Ntayukuri. Nikavutse. Ayo majambo reka ndayishuze Bibiliya. Abikorino ba mbere 15:18 15:18 urwa mbere rw'Abikorino. Inyandiko iragira iti yego kandi asangwa bimeze bityo. Pastor agasanga amajambo n'abayize yasanga biruko kandi asangwa bimeze bityo. Naam. N'abasinziriye muri Kristo. Abantu bapfuye basinziriye muri Kristo barayogeye. abo bamaze kuyoba n'abahakanyi babi. Asangwa muri ubwo bugingo bwonyine ari umwizigiriye Kristo. Asangwa muri ubwo bugingo bwonyine mwizigiriye Kristo. Murusha abandi bantu bose kuba bagowe. Yewe ibyo ni byo bagowe, ni kinyoma, ntabwo ari ukuri. Nta muntu yovyizeye ubwenge. 16:28 Matayo 16:28 Matayo. ubutumwa bwanditswe na Matayo. Nyarutsa nubwo tutazi ko ariwe yabwanditse. Inyandiko yavuze ati icya kabiri yarabeshe cyane yavuze ukuri. Inyishu niyo muri Matayo soma ndababwira ukuri. Yesu muri twende yabeshe saho gusa ngo ndababwira ukuri. Muri aba bahagaze hano Mu gihe cya Yesu yabwiye Abisirayeli ngo muri aba mbonesha amaso bahagaze hano harimo bamwe batazobona urupfu gushita aho bazobonera umwana w'umuntu aje mu bwami bwiwe. yemwe baraganaguritse na basekuru barahona ataraza nta n'umwe akihari. ibyo byose n'ibinyoma biri muri Bibiri. Acabaza igikurikira ati Korani nayo ya 3:55 ngo Imana izoshira hejuru abakurikiye Yesu. Reka nibarize Korani yoyo iri mu kuri. Mbe Korani yasomye akaronera mu kuri uvuga gute? 5:11 Korani. Fanya haraka. Korani 5:11 Neza cyane. baje kwikinga Korani na Satani yavumwe. Ku izina ry'Imana nyari mbabazi nyari muwe. Uko nyene aya iramubwira iti ngwiki nigihe nahishurira abigishwa biwe ngira nti Yesu yarahishuriye abigishwa babwira ngo iki? nimunyemere n'intumwa yanje. Ati nimunyemere n'intumwa yanje. Baravuga bati Abigishwa baravuga bati turemeye kandi wemeze ko turi abayisilamu. wemaze ko turi abayisilamu. yewe ibyo ndashinga ingahe ko abigishwa ba Yesu barabayisiramu kandi Imana yazobashira hejuru ko barabayisiramu.
mw'ishuri wavuze ahejeje ahubwo tuzobaho inyama twe n'abigishwa ahejeje aricyo gituma tubabwira tuti iyi Bibiliya yanyu yabahenze ibyo mwayikuye kwa nde inkomoko yayo reka naguha akarorero niba hari igitabo cy'umucafu cya mbere kiba mu isi ni Bibiliya cyajimije n'abantu igitabo cya mbere cy'umucafu ni Bibiliya cyajimije n'abantu benshi reka nakore gukora umucafu Hosea 4:14 Hosea 4:14 inyandiko iragira iti sinzohana abakobwa banyu ngo sinzohana iyo ni Imana ya Bibiliya ngo sinzohana abakobwa banyu nibigira abamaraya ngo nibigira abamaraya Imana ntizogira gute izobahana nibyo niba ngo atari umucafu abakobwa banyu nibigira abamaraya Bibiliya ko Imana ntizogira gute itazobahana ndamwongere cyangwa bakazana banyu nibasambana Imana ntizogira gute ngo ntizobahana ngo ijambo ry'iki ngo ry'Imana nta soni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abacamanza 2020 igitabo cy'abacamanza 2020 nimba hari igitabo cyigisha gufata ku ngufu ni Bibiliya yego nukuri mugikurikira mujye mu mpimba inyandiko iragira iti ivuga ngo iki nuko babarira ababenyamini bati nimugende mujyane mu mizabibu muhereke maze abakobwa b'ishuri nibasukoroka bajya kubyina mucyo musikoroka muze mu mizabibu umuntu wese acakira umwigeme umwe muri abo bigeme b'ishiro atahane muhira umubwire umugore wawe niko murongora nyuma y'ijambo ry'Imana baribunda bagaca ubu warabunze ajya witokura acakira abakobwa b'abandi niba ari igitabo cy'Imana bijya muri yazwe n'umukabo muranarinda Pascal ifashe kugerekana mwongereze karacira kare kabiri Zekariya 14:2 ndakubareza n'inyandiko rero bifata gutya ndakuburinda yuko kurere mu mbere so n'inyandiko Zekariya 14:2 naam hagira ati wiki kuko nzobahora n'icyo mahanga yose ngo atere Yerusalemu ubu Imana izokora iki Imana yarabicuro n'isi umuntu uzotsindwa amaze asahubwe bafata abagore bagira gute wabisoma ni wabyandi soma bafata abagore soma ndazi ko atari ibyo soma babende ku kagobero ikagomba twari iki nta mana yokubwira ubu Imana yatega abantu bagakora ibyo oya Imana yarabicuro n'isi oya ugashobora gukwanga zogendana urumva hari akantu yakoze ngo twebwe ngo ntabwo we muyera ngo twahawe murakoze cyane bashaka kutuzingazinga nka bya bindi byo mu rusengero rindira mwarimu pasiteri ikibazo cy'umunani ukamubaza ati mbe pasito hari ururimi muvuga nyibutse bavuga ngo ikuta ngo yakasekeza unataka seka bila fantasi tu uramubaza uti mbe pasita ubwo rurimi ni uruhe ngo nugwiye urabisigura iki utagira ngo muyera ntiwo bitahura ababarisha mwemu yera ugiye gusoma byashuro hari 5-6 Imana yarubitse mwemu indwi mw'isi izo uwoze kwa turatitse wewe tubwira amazina yazo nuko zisa gute impamvu gitawe urayitiweho urayitiweho hanyuma Bibiliya nayivuga ngo zosuka mwemu wanjye kuba ari n'umubiri wose aha niko ndabwishwa n'iyi utagira umubiri muri twebwe niyo wabaye mwemu icyo tuzi n'utu dukenya dukoresha ibindi ntabwo tuzi uwakoze yaremwe gute isa gute urayitiweho salamu alaikum ntibaratawe icyo bita karbi wa roho waislamu takbir kumbe mwari muducuritse mwumva ngo tuzabahonyora kuko wowe ushobora kuhindura urusengero we ahubwo twagura hano hose riko kubera ndabona habavye abayisilamu nibo bazogira gute bazoha hejuru yanyu nuko biri haleluya umugabo yagiye gutima aragirana arakangama mwarimu garuka bwana abagore ntamutera ubwoba umunyarwanda yavuze ngo ukubita utagirana korobani yabivuga ndabizi haleluya amen kuri abakristo twongere turaza murakwiye mushitse muhira mubwihagafana kuba gusa muri abakristo kabisa korani mubwira ati abakurikira kristo bazoba bari hejuru wera ufise umutima wihana aho niho ukanguka korani 3:55 yahumvise abakurikiye kristo bazoba bari hejuru aho jewe n'umuyisilamu nzi ubwenge sinotahuraga yemwe baramubaza ati
ati ibyo bintu urabyemera ko ari ukuri hatoya bisigura na korona arayigize gute arayihakanye imbere y'umusigiti sibyo none ngo Yesu yoba yabeshe sibyo aca soma ngo Abikorino ba mbere 15 umurongo wa 18 ubandanye bukebuke uko nyene baravyemeye ibya Pawulo wumve baravyemeye uyu mutanga ndamubaha gufata bibiliya ngo nasuzume ko nabeshe Abikorino ba mbere 15 ugere 20 inyandiko iratubwira ngo mwumvirize namwe murazi ubwenge mwumvirize ko harimo n'ubuhanuzi burimo oya nta buhanuzi burimo kandi asangwa bimeze bityo n'abasinziririye muri Kristo urumva nimba Kristo hejuru avuga ati nimba Kristo atazuka nimba bimeze uko abagize gute kubera umwanya dufise ari muto nari kwahera ku 16 asanga bapfuye batazuka heriyo nyine basi asanga bapfuye batazuka ko tuwuvize na Kristo ntarakazuka neza ariko asanga Kristo atazutse nimba Kristo atazutse ukwizera kwanyu nuko ubusa nimba babatemera ko Yesu yazutse canke ko ari mwijuru tuzaba kwizera ivy'ibiki ivy'ibinyoma komeza muracari mu vyaha vyanyu kandi asangwa bimeze bitoreye asangwa rero bimeze uko ko kimenyera ku murongo umwe kandi asangwa bimeze bityo n'abasinziriye muri Kristo barayogeye nimba bimeze uko nimba atazuka namba Yesu atigeze azuka n'ukuri namba atakuzuka kubaho abasinziriye muri Yesu barayogeye reka nivyo yemeje atakuzuka kabisa twarayogeye ni namba atayo asangwa muri ubu bugingo bwonyene ariho twizigirira Kristo neza turusha abandi bantu bose kuba bagowe neza Yesu tumwizigira muri ubu bugingo gusa 20 ariko noneho Kristo yarazutse mu bapfuye ewe Kristo ndagufukuye haleluya ntakosa na rimwe baza gutora muri Bibiliya ahubwo mwumvirize igitabo cyabo ari uruwari marijani paji ya 51 iyo hadisi ya 94 hadisi ya Abu Hurayra gushigikira ibinyene bya Bibiliya uko nyene tumwiteze kuko yarazutse ari mwijuru mwumvirize ingene nabo nyene na Muhammadi Mungu alindiri hadisi ya Abu Hurayra ivuga gute amesema yavuze gute mtume wa Allah amesema ati numa ala yavuze ngo na apa kwa nafsi yangu ingedatowe iyo ni ntumwa we ni Muhammadi mugabo Idrisa nawe akubwira ngo oya sivyo twumvira Muhammadi ngaravuga amesema ati ngarahiye mtume wa Allah amesema yarahiye gute na apa kwa ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake ngarahiye ubugingo bwanje buri mu maboko yiwe ya shahada batanga ngiyo Muhammadi yatanze imesi shahada ngenda bega na kamera ati ngarahiye na apa kwa ambaye nafsi yangu iko mkononi mwake ngarahiye ubugingo bwanje buri mu maboko yiwe karibu atateremka kati yenu zivuba hagiye kumanuka muri mwebwe muri twebwe mwana wa Mariamu atahukumu kwa uadilifu azoca urubanza mu bwizigirwa none ni ibintu bibiri koroni yababwiye ati abakurikiye Yesu bazoba bari hejuru none isi nazo wagiye kumanuka aca urubanza Muhammad yarahiye yakirije no kuboko arega basha nimba nyamwe nyene bavuga ngo uwikoreye urupfu nagirane yani bo kwihana bagakurikira Yesu nkuko bivugwa n'inyandiko ga yego mehabuziki yaragera ko tubagiye Imana ibahezagire mu izina rya Yesu amen haleluya kandi bemwe nyuma reka umwarimu aze iminota yiwe jane mikro ego iminota yiwe yo kubaza 3 kugira ngo twumve ingene bimeze
Salamu alaykum wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Iyo hadisi yaciye ikatayirangize muri Dar es Salaam, wumve ati Yesu ni atazowaje gukora iki? Hama nje bazi kibazo chanje. Inasema Naam. namba ya hadithi katika Sahih Bukhari Fanya haraka. ni namba ya 2222 kutoka kwa Ibn Musayyib kwamba alimsikia Abu Huraira akisema. Naam. Amesema mtume wa Allah subhanahu wa Wa ta'ala, imana Muhammad rafuza tuti. ninapa kwa yule ambaye Atindarahiye kuja nafsi yangu imo mikononi mwake, umutima wanje uri mu maboko yiwe. kwa hakika Mu byukuri atateremka kwenu Isa mwana wa Mariamu azoza ngaha kwisi Yesu mwene Maria kwa hukumu yenye uadilifu, azoza guca imanza z'ubugororotsi na atavunja misaraba. ikintu ca mbere azoza asenyagura imisaraba namwebwe haji iwanyu azoshika imisara ku masengero azogira iki Amenagura. Na ataua nguruwe, ingurube zose aho zirazogira iki azozica. na banza tuze baragiye ko agiye kuzokwica imisaraba muyetagira ikibazo canje abantu bange bunire batuze amamaza ikibazo niki ndagihagarika mu manda nagihagaritsemo nk'umuntu w'umusomyi nawe turabe kure dufise abakiso basoma navuze nti isezerano rya kera n'isezerano rishobora riturukana imyaka 430 Yesu ataraza ritarandikwa ndabaza nti iyi sobanuro yasobanuwe imbere y'isezerano rya kera n'isezerano ritarabaho risha iyi sobanuro nimba arabasomyi yitwa ngo iki babajije ibibazo bitatu mu kibazo kimwe b isezerano risha rimaze kwandikwa ni bande bagegeranirije uruhande rumwe hari mu mwaka uyu icyo ni ikibazo ca b c rero iri jambo Bibiliya ryavuye hehe mpaka ritarishirwa muri kw'iki gitabo cyose ikizingo bacita Bibiliya. Turazibaza nk'abantu basoma. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. emwe hasigaye amasegonda 30 arayaduhaye aya masegonda 30 uhamagare umuntu wawe azakwishuramo azakwishura mu minota 7 mwene wacu sinzi kuri na mwene wacu Agirwa bati tutabarira. mbe hano mu kubatiza umugezi uri he ahantu ho kubatiriza hari amazi ashoboka muraba amazi menshi kuko ivirisi urabona ko afise ibiro byinshi ejo tuzobabatiza. Haleluya, haleluya, amen. Icigwa dufise kirarangiye kandi uno munsi kirangira nabo nyene bihanye. Tubasomeye inyandiko iboneka muri Alulu wal Marjan aho Muhammad ashinze intahe yuko ashize umutima wiwe mu maboko y'umwana wa Mariya yitwa Yesu. Uyu Yesu agiye kumanuka guca urubanza mu bugororotsi. Nibagomba no muri Bibiliya inyandiko turayibaha, si Muhammad gusa yabyandikishije, kandi bace baza bongera ko ngo azovunagura imisaraba, azokwica ingurube. Ivyo nukuri none je hari umusaraba nambaye, hari ingurube ntunga, ivyo azovyica nyene kuko ivyo ntibimuraba. Abagomba kugenda nukuri birinda ivyo vyose. Yesu rero Muhammad avuga ati ivyo ni ngombwa ko abigenza gutya. Haleluya. umva tasuse none ko idirisa yavuze yavuze ngo ntiyazutse kuko ubu azoza avuye mw'ijuru. Kuba bamwizeye rero tuzoguma turi hejuru y'abatamwizeye. Haleluya. ariko ikibazo kitagira inyandiko waje ubiri Ikibazo rero c'imvamutwe kitagira na hamwe yasoma yarababwiye nti ubu yarabihevye nyamuga ntagitonda no mu mihazara bamwita inahuma. Akunda kuvuga ati jewe nkoresha radiyo munwa, mapire bwonko, anteni mushatsi. Ubu nawe nivyo ariko arikorera nta hamwe asomye ku myaka 440 Yesaya 2:8-10. reka tumusomere
ndasoma mu izina rya Yesu. amen. Uko niko abadive tumeze. Uku niko twigisha, umenye inyigisho ukuntu zimeze, apana ibintu byo kujaganya hasi mu musigiti. Kuko ibyiwe ibyiwe kuko ibyiwe ari bwirizwa kurindi, ibwirizwa kurindi umurongo ku wundi hamwe tumwe ahandi utundi nabaza yo muri Bibiliya. basa rero ingusubiramo ikibazo wisunze inyandiko, apana ngo ngoma canane uri kubikura he turi ku cya Bibiliya umurongo ku wundi ntakiriho, ntacyo wasomye, nta n'ikirigera kibaho. Ariko rero twe turabarimu, ntitwokurekerana kujyana ikibazo guto nyene, turakwishura 2:9 mu gitabo cy'ikorowani bonyene bigishure. urahumva tu bonyene bigishure, urahumva tu 2:9 soma inyandiko turasubiramo zigomba z'ibiciro 10 basha neza na namna hivi. kubw'iyi mpamvu, ni muri iyi mpamvu tumekuteremshia kitabu cha Qur'ani, twakumanuriye igitabo cyitwa Korowani. basi wale rero bariya aliyowapa kitabu cha Biblia. haleluya, baba mwanya kumbe Bibiliya ntibakumwabaza ngo yajiva hehe, ngo yanditswe nande. Kumbe Korowani iravuze ngo Bibiliya yavuye ku Mana kandi ihabwa abantu. naho utemera ko ari Bibiliya, inguza n'iki kindi kintu banditse muri Korowani bakacita Bibiliya, amibwe n'abandi bagihawe. Korowani ndacakongera nyene 14 sinarambirwa musomere. Ntitugomba kujyana n'ikibazo, turakwishura kuko turabarimu, ntitugomba kugumana insinga mu mutwe. oya, turagushira ku mugaragaro ugatahana ibintu bitosoye. 14 handitse ngo niyo mufise amakenga ku byo twakumanuriye. Muhamadi ndamufise amakenga ku byo twakumanuriye. nubaze bajya basomye igitabo soma igitabo sawa imbere yawe. Icyo gitabo ni bwoko ki? Mukure ku nzira Taurati, ibyagezwe na Zaburi, n'izaburi na Injili. haleluya, ni Bibiliya nk'uko na Korowani yagize gute yabivuze. Nigarukire nirira umunyegariro. Aho ikibazo ndagiye kwishura. Icyatumye batinya urakizi, kuri cyo kibazo wabaza nuko abizi ko batazozuka nabo 2003, 35 gushika 37 muri Korowani. Ibyo ntibazozuka, bazogwayo. Niyo mpamvu yaza kwemeza 2035. Soma twumve cyane n'umwanya 2023 si myinshi. 2035 nsoma mu izina rya Yesu. kanda soma. Je, mbega anakuahidini ya kwamba anagusezerania yuko mtakapokufa nimwapfa na mkawa udongo na mifupa mugahinduka ubwondo n'amagufa, kuwa mtatolewa kuwa muzokugwayo kufufuliwa muzozuka. hayawi ntibizobaho hayo ivyo mnayoahidiwa, ivyo musezeranirwa. hakuna maisha mengine, ubundi buzima buriho, ila maisha yetu haya duniani. ubuzima bwanyu nubwo ngaha mw'isi gusa. Tunakufa, murapfa na kuishi, kandi mukabaho. N'ivyo basi wala sisi abo n'abazaba wala sisi si wenye kufufuliwa, turi abantu bazozuka. Iki nicyo cyatumye atinya kwemeza icyo Yesu yavuze. Aba mu gupfa bazopfa bahereyo, nivyo bivugiye, ntabwo ari jewe. Ntibazozuka, ntibabisezeraniwe, ntibibaho ubuzima bwabo n'ubwa ku isi. Cyo tubivuga
nawe kubera bazi ko batizera kubera batazi batizera Yesu utizera Yesu uzozuba abantu ni Yesu. amina haleluya amen izo nizo nyigisho Uzosubire ibihane bashaka. Yesu ashimwe Amen. reka mugenda nubu nturanyurwa kweli kabisa Avyivugire. Je ndumvise ko urumva yigishije ivyo kuzuka. Sibyo turimo reka mpamagara uriya. Reka mpamagara uwashitse ikibazo bajya mu minota y'itanu nibaza kuvuga ati ndishuwe. Nesivyo. yego ntakundi none erega abadawutiga barakanga bagenda kumira kubari urakumbura wemera hakiri kare Katurindire turabe iyo bija. Je nawe turabahagarikizi reka bakore. Erega bariya bose bafise ubwenge. Naam, salamu alaykum wa barakatuh. wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh iyo aya muri Korani ahereje ko iri kivuga abantu bo mu gihe cya Hudi bavuga ko batazozuka. Turi kumwe ndio ntabwo ari amo ntabwo ari ariko abo tubaza ko ndagomba rero tukinde n'ubwenge wa Islam n'abatwa abayisilamu yavuze ngo Baki yahejeje kwandika umwaka wa 430 mbere yuko Yesu agira iki aza. izo ni Bibiliya ndavuga tuti umusomyi soma iyo Bibiliya Ibilisa muteleleke kututakaliza umwanya mutele Bibiliya nene Bibiliya usima tele mutele Bibiliya kiafrika mutele Bibiliya kinyarwanda mutele Bibiliya Bibiliya mutele Bibiliya aya mutakaliza umwanya ndabaza ni isezerano rya kera ritarabaho rishasha ritarabaho icyo gitabo rero k'icegeranyo cyitwa wiki bayisanga murabegera n'abatabayisanga cyitwa wiki Kwegeranya igitabo utunga igitabo utaza bacegeranije. Ndabaza ikibazo kigira kabiri. Isezerano risha yegeranyijwe n'abande. Gushika nino sangi bagira iki inyishu. Ndabaza nti mbega basi iryo zina ryo Bibiliya ryaje rikomoka he basi rero turabaza tuti niba ni gute abantu bogira igitabo bakavuga ngo ni ic'Imana n'iryo zina batazi ahantu rikomoka. Ariko reka tubanze twibarize Bibiliya. We Bibiliya uvuga ko iryo zina rikomoka hehe? Bibiliya ngaho rimwe Bibiliya inyandiko iti Naam. ijambo Bibiliya rivuye mu rurimi rw'ikigiriki Naam. rigasobanura ibitabo mu bwinshi Naam. kuva nko mu kinjana cya gatatu kuva nko mu kinjana cya gatatu inyuma ya Yesu Kristo inyuma ya Yesu Kristo niho abanditsi b'abakristo nka Keremeni niho abanditsi b'abakirisu nka Keremeni na Origene batangura guha iryo zina ibitabo. Jameni mutubwire Origene na Keremeni niyo mana badusobanurire wibaza ko babitinya batabizi barabizi. Jameni n'abadije tuti nibatubwire ikopi Bibiliya yakoresheje kugira ngo ikoporogwe maka babe bayifise. Mwe mwibaza ko batinye kwivuga ko batabizi. Barabizi ko iyo kopi abazanditse batazwi n'izo kopi barazi vyazo. Barisa munimwigiye ngo nibicucu barabizi neza. iryo jambo yamara Tuza musomaji ariko barareka zino njiji. Haleluya Amen. Haleluya Amen. Twavuze tuti twasome muri Bibiliya uwera kuri Samweli, Ayusi, Yosuwa, abacamanza, ibyo ku ngoma, Yobu, amazaburi, abanditsi ntibazwi. Mwigeze bona bakora wapi aba bapasiteri n'ibicucu rero ntibabizi barabizi basesa ifu. Ibyo twabagije abayisilamu barabizi. Nicyo gituma ngaha atamusomyi uhaguruka ngo atubwire ibyo bintu. Ariko reka ducire urubanza. Mbega Bibiliya urubanza wowe ukwiye gukwiye n'uruhe? Yeremiya 5:1-6 basi tuyicire urubanza. Yeremiya 5:1-63 nyandikira iti Aba ni n'abatoya mu nyandika tugiye mu by'amakodex n'amakopi aba ni bato. urangije rero Hamagara baso wanyu. Umbiza urubanza rukwiye Bibiliya rero umbiza urubanza kwa Bibiliya rero tuyicire. urangije rero gusoma iki gitabo Ubuzoba umusoma bati niwarangiza gusoma iki gitabo cya Bibiliya
nayo ugiteye hagati mu ruzi Efurate uca utwara mu ruzi rwa Efurate ugira iki uteyo kandi tuza niyo warangiza gusoma iyi Bibiliya kubera itakumana ngo muzocurondera urubuye runini n'umugozi uzoca uhambirana urondera ahantu hari uruzi utembe ni ugutwara muri Ruvyironza. ubu wakoze ikosa ni gute ibi bitabo mutabita gute mutabita mutazi n'inkomoko yabyo wowe wibaza ibyo tuvuga ntitubizi nicyo gituma twabanye tubwire kopi Codex Vatican kopi iyikomokako ivahe tubagije ibinyamako 400 ntayihari wa 500 ntayihari wa 600 ntayihari wa 700 ntayihari wa 800 ntayihari wa 900 ntayihari kubera katayihari wibaza ko mutabizi gaca wiyambika ikoti waduga ganka kwemera nk'umusoro nivuga kuri ibyo bahisa mutakibira Allahu akbar. aba bantu turabarengeye aba ni inzoya nicyo gituma twaretse gukoresha amadikisoni y'amaencyclopedia turindiriye basoba turindiriye basoba abantu barimwe turindiriye base niba turindiriye apana mwebwe twariko turasuzuma ubwonko bwabo twanabonye 5:11 abaheburayo 5:11 y'inyabigira iti tubasoze tumufise ko vyinshi vyo kuvuga kandi bigoye isobanura kuko mwabaye ibitumva twese tumufise byinshi bigoye gusobanura nuko mwabaye ibitumva naho mwamegeze kuba bigisha kuko mumaze igihe kirekire mwiga mukwiye kongera kwigishwa namwe nyene ivyambere vy'itanguriro ry'ivyavuzwe n'Imana kandi mwahindutse abakwiye gutumwa n'amata si ukugaburirwa ivyo kurya bigumye Bibiliya iti mwahindutse abakwiye gutungwa n'amata si ukugaburirwa ivyo kurya bigumye twazanye ivyo kurya vy'abantu bakuze muri inzoya reka tubaha amata kweli ukubaha kaburi ntibaramera amenyo umwanya rero